Ntaratangura aya makuru nyezina runyemerere ngugeze ko inkuru ivuga ko indongozi z'umugambwe seneri mu ntara ya Kirundo zisaba abajejwe intwaro kutivanga mu ntunganyo y'uwo mugambwe mu ntumbero yo kuburagiza ibikorwa by'uwo mugambwe. Ni nyuma yaho kuwa mbere ruheshi buramatari yahagaritse inama yari kuba kuwa gatandatu muri komine Busoni niyo kuwimana muri komine Kirundo. Mw'ikete zihagarika Ruberi Hatungimana yasiguye ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukinga amatati yohava yaduka hagati y'abanywanyi b'uwo mugambwe biturutse ku mpande zibiri zitumvikana na cane cane mu ndongozi zawo ku rwego rw'igihugu. Anatole Karorero harongoye uwo mugambwe mu Kirundo akaba avuga ko adatahura igituma babahagarikiye ibikorwa kandi aho aherereye bafatanye mu nda. Asaba ko imigambwe yose yohabwa amahirwe angana yo gushika ku rubuga kubonana n'abanywanyi. Kubwiwe intumbero y'iyo nama kwari ugusigurira abanywanyi itunganywa rishasha ry'intara n'amakomine. Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure kugeza kamakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye. Turi ku munsi wa mbere y'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023 utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana ngaha kuri nombonesha kure ikugeza kamakuru ikakugeza k'ibiganiro n'inkuru mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi nawe nyene ukabikurikira vyose aho wibereye. Intwaro rusangi ngo nubu ntiranyengetera neza mu mitima y'abarundi nubwo hari imigambwe n'ibinyamakuru vyinshi. Ni umwihwezo wa Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu wahoze witwa Frodebu nyakuri Iragiryandadaye. Ni mu gihe Sahwanya Frodebu nawo wahariye demokarasi aya mezi ya ruheshi na mukakaro. Inyuma y'imyaka 30 habaye intwaro ishingiye ku migambwe myinshi na demokarasi yihari idafise uburenganzira bumwe mbere ko abarundi basa n'abari mu mugambwe umwe. Asigura ko bitava ku banyagihugu ariko biva kumbure kuri bamwe n'abandi bakoresha igikenye kugira babitamike abanyagihugu. Vyari kuba vyiza ikora mu mwidegemvyo no ku nyungu z'abanyagihugu. Yongera koko n'ibinyamakuru ari vyinshi ariko bitisanzura. Ku kijanye n'imigambwe yicamwo imice yemeza ko ari kimwe mu duhaze. Kubwiwe kenshi gutana usanga kutubakiye ku karangamutima ariko kubakiye ku nyungu z'abantu. Usanga bashira imbere inyungu zabo bakazirondera mu vyitwa demokarasi. Arashima ariko ko inzira ya demokarasi yamaze kuvugwa mu Burundi ikandikwa mu mategeko kandi hakaba hariho inkingi zayo zitari nke nubwo zidakora neza. Nayo mu bindi kandi ikayogoro haratowe ikiziga kiriko kirasangukira hejuru. Ikiziga c'umuntu yitwa Rukata umunywanyi wa CNDD FDD caratowe mu gisata c'ibiti kiri ku mutumba Sampeke kuri uwimana uheze. Ni muri komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Imvo z'urupfu rwiwe ntiziramenyekana gushika ubu. Igipolisi kikaba kivuga ko camaze gutangura amatohoza. Ikiziga ca Rukata cariko kirasangukira hejuru yatowe nko ku birometero 4 uvuye ku rugiwe. Ikiziga ciwe cariko kirasanguka twibaza ko yishwe kubera bamwishe bamutwaye ibihimba vy'irondoka. Ivyavuzwe n'abamwiboneye igihe haboneka iryo bara. Umushinga nahi Rukata yari yarabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatatu mw'ijoro nk'uko vyamenyeshejwe n'inshuti ziwe. Yari yashanye n'abaguzi bari baje kumugurira ibiti vy'imikaratusi. Abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi aho mu Kayogoro baremeza ayo makuru. Abajejwe intwaro bakaba bategetse ko ico kiziga cohambwa. Igipolisi ku ruhande rwaco cemeza ko camaze gutangura amatohoza kugira hamenyekane icatumye apfa. Abantu bagera kuri 3 bakaba ari bo bamaze kurengutswa n'igipolisi. Nayo mu yandi ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo leta igiye gutegura inama mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo nyamukuru nk'ivy'umutekano muke. Umushikiranganji wa mbere wa Kongo yamenyesheje ko leta yiwe igiye gutegura inama kugira bavugane inyishu zishoboka mu ntumbero yo kurangiza ibibazo vy'umutekano muke ubandanya uhungabana mu buseruko bwa Kongo. Ivyo yabivuze mu gihe yari mu rugendo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu mpera z'iyindwi yaheze. Iyo nama yategekanijwe kuzobera nk'uko Jean Michel Sama Rukonde yabishikirije mu ntara za Ituri hamwe na Kivu y'Uburaruko.
Leta ya Kongo iharanira intwaro rusangi igiye gutegura mu ndwi ziri imbere inama mu ntara za Ituri na Kivu y'Uburaruko. Tuzovugana ku bibazo vy'umutekano, ivy'ubutunzi, ibijanye n'amatora be n'ibindi bibazo bijanye n'ivy'abateshejwe izabo n'intambara ziri muri ako karere. Uko akaba ariko yabibemereye. Ico gikorwa kiri mu bushake bw'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi ashaka gutorera inyishu ibibazo bitandukanye mu gihe ico gihugu kiriko gica mu bitandukanye bitari bike. Ibi vyashikirijwe na Rukonde amenyesha ko amakomite ajejwe gutegura iyo nama azoca aja ku kivi ubwo nyene igihe azoba gishitse i Kinshasa. Tuzoca dutanga igicapo c'ingene ibintu vyogenda twisunze izo nama. Uko akaba ariko yavyemereye abamenyeshamakuru b'i Goma mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Uwarongoye leta ya Kongo ntiyaretse kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko gishigikiye M23 mu ntara zihuza uwo muhari na Kongo. Ivyo bagiriza Kigali ikaba iguma ibihakana yivuye inyuma. Izo ntara zibiri Ituri na Kivu y'Uburaruko zigengwa muri kino gihe n'amategeko y'igihugu kiri mu ntambara. Ingingo yashizweho n'umukuru w'igihugu Tshisekedi guhera muri Rusama 2021 nk'uburyo bwo guhagarika ibitero vy'imirwi yitwaza ibirwanisho yaba iyamuka hagati mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu. Ariko umushikiranganji wa mbere harababazwa no kubona ko iyo ngingo naho ikomeye idahindura ibintu ahubwo bitera bitituka kurusha. Nayo kandi abasoda ba Kongo bafise ubwoba ko Goma ishobora guterwa. Abasoda ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo FARDC bamenyesheje kuri uwu wa mbere w'indwi iheze ko bafise ubwoba bw'uko M23 itera igisagara ca Goma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Mu myimenyerezo mishasha barimwo nk'uko bivugwa n'igisoda ca Kongo, abo barwanyi barikomeje mu kwinjiza bashasha. Igisoda ca Kongo kikaba kivuga ko M23 yipanze gushasha naho hasinywe amasezerano. Nk'uko bivugwa n'igisoda ca Kongo, intumbero bafise ngo niyo gutera igisagara ca Goma baheze bashire mu kaga abanyagihugu babeho mu mutekano muke. Kuri ivyo FARDC ikaba ivuga ko ifashe nk'isura abanyagihugu n'amakungu harimwo MONUSCO hamwe n'abagize umurwi wo gukwirikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano hamwe n'ingabo za EAC kugira ngo uwo muhari w'abaterabwoba wubahirize amasezerano n'ivyo wiyemeje i Nairobi ndetse n'i Rwanda, hakaba ari muri Kenya ndetse no muri Angola. Canesius Karemera Munyarugero avugira M23 akaba avuga ko batariko barikomeza ahubwo leta ikorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho mu kubatera. M23 yagiriza igisoda ca Kongo gutegura ihonyabwoko ry'abatutsi bikaba vyadutumye bafata ibirwanisho kugira ngo bakingire abanyagihugu nk'uko bivugwa na M23. Abarwanyi batanguye kuva mu birindiro vyabo muri Kigarama mu ntara ya Kivu ya ruguru inyuma yaho bari barafashe ibice vyinshi muri iyo ntara hagati muri Ruheshi uwo mwaka nyene. Bavuze ko bashaka amahoro kandi ngo bagire uruhara mu gutorera umuturama urwo rwimo rwimonogoje mu buseruko bwa Kongo. Ibirindiro vyahozemwo M23 ubu biri mu minwe y'ingabo zo mu karere. Uwo muhari wahoze ari uw'abatutsi wasubiye gufata ibirwanisho mu mwaka w'2021. Bagiriza leta ya Kongo ko itubahirije amasezerano yo kwinjiza abarwanyi, bakagirizwa n'abategetsi ba Kongo ko bafashwa n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yama yabihakanye. Kuri uwu wa kabiri umuvugizi w'u Rwanda yibukije ko badafise abasoda ku butaka bwa Kongo. Indyane mu buseruko bw'ico gihugu kinini co muri Afurika yo hagati ziguma zibandanya naho hari utwigoro tw'akarere n'amakungu. Abantu barenga ibihumbi 100 bateshejwe izabo, abandi baharurwa muri 10 barishwe kubera urukwirikirane rw'ubwicanyi bukorwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nk'uko ONU iherutse kubivuga. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye ariko aravurwa muri iki gitondo co ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi ndetse n'ivyo utegekanya kurangura. Ugire umunsi mwiza n'amagara meza. Ndagusaba intererano yawe yo kuduha sabone canke subscribe naba
wakunze iyi shene ya YouTube kugira ngo uje urashikirwa n'amakuru yose, inkuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV.